aho ni mu nkuka ya misa yo gutanguza igikorane c'amashimwe c'imisi 3 yamatunganywa n'umugambwe Cndd FDD uko umwaka utashe yaherejwe muri diocese katolika ya Ngozi yitiriwe umweranda Imakire ni mu ntara nshasha ya Butanyerera mu siguro y'ijambo ry'Imana musenyeri mukuru wa diocese katolika y'Ingozi George Bizimana mu mpanuro yahaye abakristu yabasavye kutaguma aho bari muri iki gihe bagire intambwe yo gutera imbere bagahamagarirwa gucagagura utunyuzi mu gutunganiriza bose atawurenganijwe. Uyu munsi mwashimye guhera ku gisabisho c'inkuka ya misa mwaharashe. Nagomba rero mu nkundire ndabahanure kuko nakare twarinjiye mwaka mweranda wa yubire mwaka wa yubire y'ihumbi 2025 kuva Yezu aducunguye Papa rawutwugururiye twarawinjiyemwo n'umwaka mweranda none rero duhamagariwe kutaguma hahandi itugume hahandi tugira intambwe yo gutera tuje imbere mu bintu bidusinzikaza harimo vyinshi mugabo bishingiye ku gicumuro. Igicumuro naco kiri kwishi kandi gifata amasura atandukanye. Igicumuro c'amagifise iforo kurandagata kandi aho giciye ikaza kirasobanga nakujya kwinyuzi gagira amapfundo mbere mu nyuma kikaba nk'uruhome kabico bita le péché structurel canke structure pécamineuse. Aho rero kazara kwegera abantu amagorwa atandukanye. Ico duhamagariwe rero nugucagagura ko tunyutse. Mwebwe muri umugambwe uri ku butegetsi murafise mission, murafise responsabilité idasanzwe mu gihugu cacu. Kuko ni mwebwe muhamagariwe gufata ingingo zibereye kugira ngo two tunyuzi tucagagurike. Abazingamitswe n'akarenganyo bashobore kuvamwo baruhuke. Abazingamitswe n'ubusuma bafatigwa ingingo. Abiba bafatigwa ingingo kugira abibwa baruhuke. N'ibindi. Ijambo y'urufatiro mwashimye gushimikirako ni icifuzo ciza aho muvuga muti ese aho mu gihugu c'Imana bose bohinduka abahanuzi. Iyo nkuka ya misa ikaba yitabwe n'abanyacubahiro batandukanye aho twovuga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca n'abandi banyacubahiro batandukanye.